umugabo ayiriye nakubita umugore umugore ayiriye yubaha umugabo umukobwa ayiriye aratekereza iyo abantu bagira ubwoba babona imbeba ngo ni umurozi kumbice kurondera ibiryo iyo abantu bagira ubwoba yabona umuntu ashaje amurabe ngo ni umurozi nta muntu akuze azo kuraba neza umuntu ashaje nazo kuraba neza ni kuriya bimereye umuntu ashaje niyo atwenze umengarariza ati ndabura n'inzara irankubita ntangura kwayura mwese murabizi nta muntu yayura araba hasi ngo umuntu yayura araba mu ijuru ngo ariya ngo asokorora imbugita nta mbaraga ari bwaronka acagwana mu mubiri Hagimana yarakinze Petero yarondera umutwe ni Yesu yakinze zengura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana dusome igitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo w'8 uwo murongo umwe gusa nk'iyinga ya Pentekote ukabura umuvuga butumwa kasoma ahandi atari intego ya mpwemu yera uba wataye umurongo rero reka dusome ijambo ry'Imana reka dusabe uwahabonye avyaguruke asome adusomere byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo w'8 icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi amen amen vyagira mu vyubahiro vyawe zinga Bibiliya turabane mu maso kirese umuntu afise agakaye ariko arandika abantu baje no munsi nitwa Rutazaro mba i Burundi ndi inshuti yanyu nga maze yenga ndino kwa mbere nari mu Gatenga ariko shitseyo narababaye umushumba naheruka kiriyo kwa mbere hari huzura hariya no kwa kane hariya nashitseyo kuwa mbere sanga ni dukeye cyane namba bagiye namba baje kubace bamukurikira ngaha ndavyonze nuko cyandigisha nyine ndavuga ati nakundi nuko amen shaka turirimbe ka karirimbo kacu ko mu Kirundi kavuga ati kujya ijambo ry'Imana uyu uri ijambo ry'Imana uca wuzura umuka wera nikajanye n'ingoma kajanye n'amashi mwitabira ati izamurajya mumva kagoye izamurajya nukujya ijambo ry'Imana zamurajya umva kagoye ni zamurajya ingira ryoshe bitarate izamurajya ingira ryoshe kunda kujya ririmba hari abantu batari ko bararirimba hariya ugombye kuramba uraririmba ntujye imisaya ugombye gupfa vuba ujye imisaya bavuga umuntu wajya imisaya tanezegwa hari imitsi iraziba akaca azavamo ibigwara ariko iyo umuntu atwenga karirimba kajya ijambo ry'Imana harimo umuti
n'umubyeyi iyo atwaye inda umwana mu mezi ane bamubwira ati mubyeyi uzora unezerwe kugira kabimenye, kubera iyo agumaga imisaya nako karabimenya kaca kavuka kameze kari imisaya kubera. Urumva rero ririmba n'umuti, ingira ryoshe koma amashi cyane cyane, duza cyane, Matayo, Zaburi, vyashuriwe imigani, kya 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 kya. Umugabo ayiriye nakubita umugore, umugore ayiriye yubaha umugabo, umukobwa ayiriye aratekereza, umutama ayiriye nasaza. Nico gituma mama rafiki umega na kajene kubera yinja kya 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 kya. Bon appétit asama cyane nanje nduzuza kya 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 kya. Bon appétit samuraja. Amen. Aya majambo Yesu yabwiye abigishwa, ndabibutse yuko na majambo ya nyuma yavuze akiri mu isi, na majambo ya nyuma yavuze akiri mu isi. Niyo yavuze akiri mu isi yari nko kubasezera. Bibiliya iravuga ngo amaze kuzuka abiyereka abigishwa iminsi 40 ngo ababwira vy'ubwami bw'Imana. Niyagiye mu ijuru ubwo nyene, oya, ngo yarazutse arabiyereka. Ndagomba umunsi wa Pentekote akwiyereke wuzura Umwuka Wera, akwiyereke no mu mufuko, akwiyereke no muhira, no mu bibazo vyawe akwiyereke. Arabiyereka bari mu kiyaga, arabiyereka biyugaranye gatoyi bagenda ku musozi Rayonu, arabegeranya baravuga ati rero mwigisha, iki ni igihe cyo kugarukana ingoma ya Mesiya. Yesu ababwira amajambo ya nyuma yo kubasezera, arababwira tuve ndababwire, si vyanyu kumenya umunsi cyangwa isaha, ariko muzohabwa ubushobozi, mu Kinyarwanda ngo imbaraga, muzohabwa ubushobozi mwe mwera niyabazako. Urumva niyavuze ati muzohabwa ubushobozi, ibifaranga nivyuzura mu mufuko. Niyavuze ati muzohabwa ubushobozi mugiye muri Amerika, oya, muzohabwa ubushobozi mwe muyera niyabamanukira. Muzabi vyabona vyakushingira intahe Yerusalemu ni Yudaya no gushika ku mpera y'isi. Yongera aravuga ati uyo Mwuka Wera niyabamanukira muzoba abagabo kandi azobagirira umumaro. Umwuka Wera rero afise umumaro ukomeye munini cyane. Cyambere Umwuka Wera atumara ubwoba, eruka kumara ubwoba Petero. Bibiliya iravuga ati tararonka imbaraga ubushobozi, aravuga ati mwese muri iri joro muraza kunyihakana mwese. Petero aravuga ati mwigisha mumuvuga jewe ukuremo, jewe turi kumwe, aho uzoja hose turi kumwe. Yesu aravuga ati inkoko itarabika gatatu
uraza kunyihakana kubera nta mbaraga uragira. Aravuga ati oyaye. Bibiliya iravuga ngo bariko barasenga ngo haza igitero ngo asokorora imbugita, nta mbaraga ari bwaronka acagwana mu mubiri. Hagimana yarakinze, Petero yarondera umutwe, yarondera umutwe. Ni Yesu yakinze. Bibiliya iravuga ati ngo agatwi karakoroka, ngo Yesu ngo acaragatora acarakabadika. Yesu abwira Petero ati gezaho, gezaho. Gezaho mu Kinyarwanda bivuga gute? Gezaho. Wowe wiba, gezaho. Wowe usambana, gezaho. Wowe ugwana, gezaho. Yesu ari hafi yo kuza, gezaho. Petero aravuga ati ariko nagoma ndamugwanire, none ngo ndeke, rindira ndamwihakana. Yase ko ndamugwanirira ubu ijyanyuma no kumwihakana. Iyo ari kureka tugakubitana mangumi, none aratubwiye ngo tugeze ngaho. Bibiliya iravuga ati nyari bwaronke imbaraga, ngo agakobwa kamwe nta n'inkoni kari gafise, karamwegera karavuga ati wowe wari kumwe na Yesu hahandi. Petero aravuga ati wa mukobwa uyo Yesu nawe nzi. Agenda ahantu arinyegeza, kagakobwa karaza karavuga ati n'umukuringa wari kumwe na Yesu. Petero ati nawe nzi. Agenda ahandi hagatatu ahantu yinyegeza, n'abasirikare bahari bariko barota. Sinzi ingana umucano wamuciye mu maso fye. Umusirikare ati yewe we wari kumwe na Yesu. Petero ati jewe nawenzi uyo Yesu nawenzi. Bibiliya iravuga ati inkoko kirabeka ati kokoriko. Bibiliya iravuga ati umwami Yesu bariko baramukubita ngo acarakebuka acaramuraba, ngo yaramuravye niyagize gutya ati urabona ingero unyiyakanye. Oya, yaramukebutse kurabana mu maso gusa. Petero acararira. Ndakwibutse yuko yarize nk'abakongomani, niyagize vya bindi vya gutya. Oya, yarize nk'abakongomani. Ndabibutsa jewe nagiye mu kiro c'abakongomani ndamaramara. C'abakongomani hari hafu y'umuntu, mbona umugabo mugenzi wanje abagabo nka batandatu, pana vya bindi. Oya, nabona umugabo ati kandi bakarira barya ubugari n'inyama. Kubita vori ibiri ati ubwoko buragwera. Ndiyumvira ingene ndaburya ntariko ndarira, ndakwega amasozi, ndakwega wapi, ariko abandi baguma babwataka. Kubita vori bikaduga zarira nyica. Ndavuga ati ninaburya ntariko ndarira bava bibaza ko ari je namwishe. Petero ararira, ararira ati nakwiyakanye. Nta bushobozi yari afise bwatumye yiyakana umwami. Ariko Bibiliya iravuga ati ngo umunsi wa Pentekote amaze kuronka ubushobozi, imbaraga, baraza ati ibyo nibiki? Petero ubwoba burahera, umwuka wera atumara ubwoba, akumara ubwoba mu izina rya Yesu. Aravuga ati ndababwira bene data, ibi bintu bibaye, wa wundi mwishe mukamubamba ni wakoze ibi bintu. Ubu sindamwihakana, ubwoba bwari bwaragiye. Agiye imbere baca baramufata. Bibiliya iravuga ati bagombye kuwica, yarimo imbaraga. Aravuga ati nimumbambe nk'uko umwami wanje yabambwe, mumbambe muncuritse. N'ubu ari mu ijuru.
muzahabwa ubushobozi tumara ubwoba. Rero abantu bagira ubwoba babona imbeba ngo n'umurozi kumbice kurondera ibiryo. Rero abantu bagira ubwoba yabona umuntu ashaje amurabe ngo n'umurozi, kagenda kwiragiza ati n'umurozi 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 n'umurozi. Wamubaza atese wamubonye aroga ngo nabonye kandi abana. Nta muntu akuze azo kuraba neza, umuntu ashaje nazo kuraba neza. Ni kuri yabimereye umuntu ashaje niyo atwenze umengarariza ati mura ngo n'umurozi. Umwuka wera tumara ubwoba. Ndashaka tuzuze umwuka wera, ubwoba bushire mu izina rya Yesu. Ubwoba buhere, muzahabwa ubushobozi. Mwemu yera niyabaza ko kandi uyu mwuka mwemu yera afise akamaro gakomeye, akamaro atugirira muri uru rugendo. Aratuvugira. Umuririmbyi ati niwe yaririmbye ati mw'ijuru dufise umuntu atuvugira. Mu bibazo byawe akuvugire, mu ijoro ryo gutabaza ico nyene wazanye akuvugire. Imbaraga z'umwuka wera ziratuvugira. Banyivye muri Kenya, banyiba mu mayeri, amayeri akomeye komeye, nawe bari kukwiba n'ukuri. Narigishije umwe amipataro ati ndamugaba ipataro nziza arayima. Dusohotse ati ejo uzokorera he? Agafata amafaranga yiwe akariha tagisi tukajyana. Twashikana saa 6 akanyinjiza muri restaurant akangaburira isupu n'isosi. Mu mahera yiwe isupu n'isosi. Noneho bukeye akaza kundora n'amahera yiwe. Ndavuga ati ndarose umugenzi ngaha muri Kenya, angaburira antwara sindihe, kumbe n'umusuma. Urumva yemera gakura amafaranga yo agashora arico arondera. Navyo umenya. Haje iminsi 2 baseze yaravuga ati madame aragwaye. Agwaye rero ndashaka amafaranga ufise yose nzoyaguha, ndazi ko ufise urugendo mbere nzokurengereza ko. Maze kubona ingene andihira yangabi ipataro arantwara kangaburira, ndavuga ati uyu muntu naco no mwima. Fata amafaranga yose ca ndamuha. Umusugira kabiri acazimya telefone. Rondera umuntu ndamubura. Nja mu rusengero ati pasiteri wa muntu wa mukristo wawe yangabire pataro abahe nguriya. Twamubona asoka yinjira. Ndabura ico mvuga, numvise ni kumubwira ko yanyivye. Ndahangayika ndavuga ati ndabigenza gute? Madame ati none uzoza ryari ugeze? Adamu Imana bahezagire nukuri nimubahwe. Namavuga ati nimubahwe, nimumenya ko umugabo abura amafaranga. Naho umwereka ukaja hajya ugarutse aragusaba. Abadamu nimubahwe. Icya kabiri, abadamu ndeka ndabibutsa abadamu amafaranga ubahaye yose birakwirana. Umuhaye 2 birakwirana, umuhaye 5 birakwirana, umuhaye 10 birakwirana. Umuhaye 10 ngo aragusubiza ndagusubiza, aca kubwira ati vyakwiranye. Birakwirana. Kandi wiheza ati mbarira ingene vyakwiranye. Arakubwira ati kubotike umwana akadeni ahubwo ongerako vyakwiranye. Ongerako vyakwiranye. Mbwirira mugenzi umbwira ati birakwirana. Reka tugaruke. Arambaza ndamubwira ati ndiko ndaza. Mwuka wera aratuvugira.
iyo tugize ibibazo mpemu aratuvugira. Ndabura ingene nza cyandabwira umugabo umwe andondereka imodoka cy'igiporoporo kica kishikana i Kampala. Ndavuga ati ahadashitse, ndavuga ati none ngera gute i Burundi? Mu mutima ati ico nshikana mu Rwanda so bashitse Burundi fise abagenzi. Ndabura n'inzara irankubita, ntangura kwayura. Mwese murabizi nta muntu yayura araba hasi ngo umuntu yayura araba mwijuru ngo ariya. Mukawera kuvugira mu izina rya Yesu, mukawera kuvugira mu izina rya Yesu. Ntangura kwayura. Kampala nta muntu n'umwe twari tuzinanye ico gihe. Nikigapo ndagenda camura nikigeragezo, ndiko ndagenda umuntu umwe arangonga cangwa hasi. Cashiduka bariko barantsindagira, tsindagira akenge kagaruke ngize gutya, casanga umuntu yangonze n'umuzungu ariko aratsindagira avuga icongereza. Naje ico gihe ubu basi kamwe no kumva ico gihe wapi, kandi icongereza kirarutana. Ari umuntu avuga icongereza, hari abandi bavuga icongereza ukamenga na kanyoni karwa niumve na kimwe. Yavuga icongereza amenga na kanyoni. Naje njyanye avuga icongereza, naco numva ivyo yavuga vyose ndamuravye. Ivyo yavuga vyose na kimwe numva, ariko avuze mani narayumva. Yavuga ivyo ariko mani achakura dorare acharama chaguma tsindagira avuga icongereza. Kumbe abazi icongereza ngo yavuga mu congereza ati ko nakugonze reka ndaguha ifaranga ugende, polisi niyaza biraza kuba birebire, reka ndagugende. Ivyo byose navyo numva, ariko mani aratsindagira. Ubwa kabiri avuga icongereza navyo numva, ariko mu vyo numva mani amakabiri. Caravuga ati ni sawa, candahaguruka ngize gutya numva birakunze, ariko numva gashoke ngaha cangenda fashe ngaha, rumfashe ngaha ahandi hari mani. Candagenda nyene fashe amadorare. Polisi raza ati wewe agarara. Ndavuga ati bana namubabariye muzungu we, namubabariye. Candataha cangura isupuri isosi, candataha no muhira ba akuvugire mu izina rya Yesu, akuvugire mu izina rya Yesu. Umaze iminsi utaronka imbaraga z'umukawera zikuvugira, umukawera aratuvugira muri iri joro ryo gutabaza, akuvugira mu bibazo vyawe, kuvugire. Muzabwa ubushobozi mwe muyeraniye abazako, muzaba ivyabona vyo kushingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya no gushika ku mpera y'isi. Mukawera afise umumaro munini. Narababwiye umukawera ikindi, umukawera yashise ku muntu aroroha kubera ikintu amavuta. Aba namba ngaha hari umuganga ambwiza ukuri, aha harimwe amavuta, angira akaguru guke harimwe amavuta, tubona ngira guke aha harimwe amavuta, aha ngira guke harimo amavuta, hatarimo amavuta no cangagara nkagenda guke, ariko tubangira guke na mavuta. Umukristo arimo amavuta arakora, amaboko agakora, amaguru agakora, kaja mu murimo w'Imana, kaba umuntu yoroha, no mu rusengero akoroha. Bashwanye n'umuntu agasaba imbabazi kubera ko n'amavuta ni ibintu vyoroha gusa. Amavuta atuma ibintu vyoroha. Ibiryo biri mu tuvuta biraryoha.
amavuta ni meza. Amavuta navuye i Burundi nakoze urugi rwanje kubera iki rwari rwarabuze amavuta, narugurura rukakoma induru ngo cyafata amamesa cashira hajya ku mapata, ubu ntiruvuga, ubu rugira kujya ngo ariko rutarimo amavuta. Turakeneye Mwuka Wera, amavuta mu bigeragezo ya gukoma induru, Imana ikugwanirire kubera iki amavuta. Mwuka Wera na amavuta afise umumaro munini. Mwuka Wera muzaga ubushobozi, mwemwera niyo bagendera, muzoba ivyabona kw'isi yose, gushika kw'isi yose. Ikindi Umwuka Wera aratuvugira mu bibazo, akakuvugira ukava muri ico kibazo uri muzima. Ikindi Umwuka Wera aratugwanirira. Nasomye Bibiliya, hajya uzi kuza kwigisha urasoma Bibiliya iravuga ati ngo Abisirayeli bahura n'ikibazo, Umwuka Wera arabatabara, kandi yabatabaye mu buryo bukomeye. Bibiliya iravuga ngo Abasiriya ngo barabatera, ngo babateye. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli babura uburagamo, Abasiriya baraza ati ni mu bagwanyi. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli ngo basubira inyuma igihe ca Elisa. Bibiliya iravuga ati ngo umuntu umwe arafa, apfuye baravuga ati rero uyu muntu ava tunukira tuja kumuhamba. Bibiliya iravuga ngo baca bagenda bamutwara kumuhamba. Bajya kumuhamba bahura n'igitero kija gutera Abisirayeli. Bibiliya iravuga ngo babantu baca bamuta mu magufa ya Elisa arimwo imbaraga, ngo bamutayemwo wa muntu. None Abasiriya baje babona yuko bataye umuntu yapfuye. Mbibutse yuko mu isezerano rya kera Abisirayeli mu guhamba umuntu bamuhamba n'ishuka ngaha bagasigaza akantu ngaha, ngo bamutaye ngaha. Abisirayeli bari hariya, ngo imbaraga Mwuka Wera kwa Elisa zica zirazura wa muntu acarazuka. Noneho azutse afande ariko araza, abona umuvyimba ugize gutya ngo Umwuka Wera ariko aramuzura ngo cabona aravyutse n'ipamba ngaha. Ubwenge butaragaruka ntiyamenya ko kiri ari igitero c'Abasiriya cyangwa Abisirayeli. We yazutse akurikira igitero c'Abasiriya. Afande w'Abasiriya ati attention, ati afande nibikata umuzimu wa muntu aca kurikira Abisirayeli, abakurikira igitero atumuzimu bariruka. Umuntu umwe azutse kubwera imbaraga irukana batayo yose. Umwuka Wera aratugwanirira, akugwanirira mu izina rya Yesu, akugwanirira mu izina rya Yesu. Mu ntambara zawe akugwanirire mu izina rya Yesu. Muzaga ubushobozi, muhemwera niyabazaho. Kindi Umwuka Wera duha ubwenge. Yesu niwe aheruka kuvuga ati uyo Mwuka Wera nimwashika mu rukiko nimuzokwiganyire kuco muzovuga, Umwuka waso azoba ico muzovuga ku kanya. Umuntu umwe barampamagara ngo hari umukozi w'Imana tuzogende kumva ijambo ry'Imana. Candagenda afata agakaye kugira naje ngende gufashwa. Canja kuri urwo rusengero ngiye arigisha, acaravuga ati nimuhaguruke. Tuca turahaguruka nabo bagenzi banje. Jambo natanguye umwe agasenga akaca mukora akagwa hasi. Ndabato Yesu Umwuka Wera
mbona wakora ko agwa hasi, akora ku bagabo bagwa hasi, nkabona aguma asatira. Dati jewe ngwe hasi, mbona bamu bakumbagara hasi, puku 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 puku, bagira ngo fire 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 fire, bose nkabona urugabo rugenzi rwanje hasi. Ye baba we ndavuga ati jewe singwa hasi, Mwuka Wera cha mu bwenge ati senga nagukoreko, cha senga ngira gutya kugira nazana akaboko, ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Acise uruhande rwanje biramunanira kandi nasenga nkane, ati mu izina rya Yesu. Akaboko biranga ko kingira cajari yakuhenura bariya, ndavuga ati henura iyo nyene batagira Umwuka Wera jewe. Mwuka Wera aduha ubwenge, aduha ubwenge, aduha ubwenge. Nimuvuga ati amina. Muzaga ubushobozi muhemuraniye abazako. Vyaguruka dusenga Imana, vyaguruka. Minota 30 irakwiye. Kuvuga menshi siko kuyamara. Akuvugira mu izina rya Yesu, aguha amavuta mu izina rya Yesu, akumara ubwoba mu izina rya Yesu, aguha ubwenge mu izina rya Yesu. Umwuka Wera aratuvugira. Shira ibiganza hejuru, dusaba umushumba aze ngaha asenga Imana. Mu ijuru dufise umuntu atuvugira, akuvugire mu bibazo byawe. Amen.